izuba yiciyemo ibice bibiri isanzwe igizwe n'amazone atatu. Amazone abiri azoba atwarirwa muri komine ya Mugere, iyindi zone izoba iri muri komine ya Mukaza. Rero ikomine ni komine idasanzwe kuko ni komine ihanuriwe ahanini igisagara ca Bujumbura, hanyuma ikaba igizwe n'imisozi ihanamye. Rero banyakubahwa nimwashika hariya mubabwire yuko imisozi kweri ihanamye ikunda guhura n'ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe, bisigura neza yuko idakingiwe n'ico gisagara ca Bujumbura kitazoba gikingiwe. Nihategurwa rero imigambi yo kwingira ibidukikije, iyi komine baze bariyumvireko cane kugira ngo bikunde abenegihugu bakingirwe ubwabo kandi igisagara ca Bujumbura gikingirwe. Urumuri rwatanguye mu mwaka wa 2006 niho hari haciye umwaka umwe bije kwitorera indongozi ziciye muri demokarasi. Murazi ko demokarasi yari yaranigiwe mu menshi muri 1993 mu gihugu cyacu, ariko abagabo b'intwari barafata umuheto baragondoza abasirikare bari bihagiye ubutegetsi bwatsindiwe na nyenicubahiro Ndadaye Melchior baje kumugandagura. Akahitiye murakibuka abakuze kuko urwaruka ntabyo babonye, ariko baragondojwe muri 2005 turatora turisubirizaho indongozi biciye muri demokarasi. Niho nyuma y'umwaka umwe sogokuru wacu nyenicubahiro Nkurunziza Pierre Imana mwakira aho yigamiye yagize ati reka dutanguze urumuri rw'amahoro twerekane ko igihugu ari nyabagendwa kandi tugende dusanganira ibikorwa kugira ngo tukamishe aya mahoro twarose tugoye. Niko gutanguza rero umugwi watwara urumuri ugenda uraca ku bikorwa wereka bene igihugu n'amakungu ko cya gihugu cyahora mu ntambara cyabaye nyabagendwa. Ubu rero tugeze ku nshuro ya 18. Uyu munsi uri hejuru rero nk'uko nari ntabwo ndababwira, tugeze muri komine yagutse yitwa Mugere. Burya sinashatse kuvuga Kanyosha kubera ko ntayizi, ariko intumbero mwaka yo kugendera amakomine no kuvuga ko tugendera amakomine yagutse, tukazogendera amakomine 42 kanya turabandanyiriza muri Mugere dusoze urugendo muri Bujumbura yagutse kugira ngo twinjire muri Burunga ku Muhingamo.
Nyanicubahiro rero umukuru w'igihugu cyacu General Major Evariste Ndayishimiye yaraturungitse kugira ngo tubwire ijambo abenegihugu. Aha hose twari kuba turi kumwe nawe nyine n'intwara rumuri, ariko agira ati mwebwe kubera ko imirimo ari myinshi, ijambo nari bahaye genda murishikiriza abenegihugu. Yagize ati turi mu bihe rero, ibihe byiza mu gihugu cyacu, ibihe byo kwitorera indongozi zizodushikana ku mbonakazoza y'igihugu cyifashe muri 2040 giteye imbere muri 2060. Agira ati abarundi twitorere indongozi zizodushikana ku mbonakazoza igihugu cyifashe 2040 igihugu giteye imbere 2060. Aha rero urwaruka rukiri ku mashuri muhakanurire, kumbure nimuzoja mu matora, ariko mwige neza kugira ngo iyo mbonakazoza aba ari mwe muzoyishikana, muzodushikana ku iterambere, kuko twebwe aho tugeze dutamba tuvamwo, ariko n'ibyaba byateguwe neza muzokura musanga imigambi iri aho muyibona, mugenda mutambuka mwiswemwe twabaciriye. Radio television turakukunda cyane.